Amahoro neza, shalom shalom, bakunzi b'ikiganiro intahe yubaka, niteka ridasanzwe gusubira kubakira muri kino kiganiro. Mbega biramaze gushika yaho ufata ingingo ukijijwe, wizera Imana, waravutse ubwa kabiri, mugabo Imana itabishigikiye. Ego cyane, ivyo biraba. Uno munsi umutumire w'uno munsi araza kutuganiriza ingene hari ingingo yafashe mu buzima bwiwe, mugabo Imana itayishigikiye, hama n'ingene vyagiye biragenda. Reka rero nakira umutumire w'uno munsi ni Desire, karibu cyane. Murakoze cyane Prince. Ndagwaye ikaze mu kiganiro intahe yubaka. Murakoze gose. Nashaka utubwire hari ingingo wafashe mu buzima bwawe, ingingo ikomeye gose itoroshe kandi na bamwe mu bariko baradukurikira no munsi ashobora ko ari umuntu ariko arayiyumvira kuyifata canke yigeze kwiyumvira ko yoyifata. Mbega vyagenze gute, vyari bimeze gute? Murakoze cyane. Yego jewe narigeze gufata ingingo yo kuja hanze, ariko nabitumwe n'igihe nari ndimwo kitoroshe, igihe ubuzima nari ndimwo ujanye n'ingene mbaho, ingene mfungura, ingene ahomba, kubera nta kazi nari mfise. Kubw'ivyo ncafata ingingo yo kuja hanze, ariko kandi umuntu afata ingingo yo kuja hanze hari abafata ingingo bafise uburyo bwo gushobora kujabuka mu bihugu vya kure, bafise n'ibipapuro ngendanwa. We nta n'uburyo wari ufise? Nta buryo, nta n'igipapuro na laissez-passer, nta na laissez-passer, karanga muntu gusa, karanga muntu yo mu gihugu c'u Burundi. Ariko ndiyumvira ingingo nofata, nca niyumvira kuja mu gihugu co hafi nyene, ibihugu nyene duhanye imbibe. Niyumvira kujabuka nyene mve mu gihugu kumbure mu kindi gihugu hari igihe noronka akaryo koko no ubuzima buhinduka. Nico cimviro nari mfise, ariko ntavyo nabajije Imana, nta mwanya nabanje gufata ngo ndabisengera, ariko nasunitswe nuko mbayeho nyene camfata iyo ngingo. Ariko naravyumva nyene ko Imana ishobora kubita ari kumwe nanje. Igituma mvuga ko navyumva nuko mu gufata iyo ngingo sinahanuje abakozi b'Imana canke abantu baba bankuriye, ariko narumva ko ninabahanuza badahava banyemerera ngo genda, baza guca bampanura bati ntugende, guma hanye ngaha. Ariko rero kugira ngo kubera namaze gufata ingingo, ndavuga ati jewe sindabahanuza, ahubwo ndaza gutuma umuntu ababwire ati mumubwire ko yagiye wamaze mugabo bigenze uko ndaraba mwene data umwe, umujene mwene data twari kumwe, namubwira nje ngoma nijabukire uzi kubwira pasteur na madamu wiwe n'umurongozi wa kohari, abandi bazoza muri Korani. Nari muri kohari, abandi nabo bazoza barabimenya buke ko nagiye. Iyo ngingo nayifashe uko ntavuze, kubera numva nje nshaka kugenda, kandi noganiriza pasteur yo cambwira ati ntugende, ngo turaguha indaro, hamura rindiriye kurondera akazi n'ibindi. Cyane ifatira ingingo ko nyene kugira ngo ngende ntababwiye nti nihagira ingorane ngira ntabahanuje, ikibazo ntikizoba ari kirekire gose. Mugabo ndabahanuje hama nkabirengako, numva ikibazo ko coba kirekire, numva nuko niyumva muri jewe. Ndafata rero iyo ngingo ndagenda, ariko uwo mujene mwene data mbwiye ntiyabwiye pasteur wenyene gusa, yarabwiye pasteur na madamu wiwe, yarabwira n'umurongozi wa kohari, ariko acabwira n'abandi bajene turi kumwe muri eglise. Ababwiye abajene niko bambwiye ngarutse, ngo baciye bagenda baransengera. Twari tuzinanye dusanzwe dusengana kuri eglise, hari ama programme twahora dufata tukaza gusenga. Baravuga bati reka tumusengere mwene data, niyo abafashe ingingo itavuye ku Mana, Imana imugarukane, bipfe iyo migambi afise ihagarare. Baragenda baransengera, naje ndi ku rugendo, ndiko ndagenda rero. Barafise amahera y'itike yo amahera nese duhera dukeya tw'amarundi dukeya. Urumva yari ingingo mu bisanzwe nk'iyo kwiyahura, ntumwe n'amasantima uko niyumva n'ibibazo ndimwo. Ndagenda rero, nshitse aho kuri frontiere, njya mbere aho hantu ndahashitse, sindahazi ngene hitwa, ca ndahasanga abapolisi nabo banza aho gusuzuma. Baciye mu nzira no iyo rero inzira oya sinzira yo, mugabo abanyagihugu baba bahegereye baragenda bakagaruka. Mugabo umuntu aba ari nk'uwakura ategereye kuri frontiere, barasuzuma bakaraba ugiye he urinde. Rero je nkihashika ndabashikiramwo, barambaza bati ugiye he, nanje kuko sinashobora kubabwira ukuri, ndababwiye ukuri kubera nta vyangombwa mfise nandi mu makosa. Rero byasaba ko ndababwira ibitari byo, ndababesha. Bambajije ugiye he, nkababwira ni hariya none hariya ni he hariya aho hafi nyene hariya
ariko nkiriko nyene ndarondera amarementanya ivyo novuga kugira ngo banyumve bandeke ngende batarinze kumbaza vyinshi niho naza numva itelefone irasonye mu mufuko wanje ndatora telefone nk'ugiye kwitaba mugabo harimo no kugira ngo nshobore kubavamwo nigigwe kuremere nk'usubira inyuma ndabavemo ivyo bibazo bagomba kumbaza ntibahave banyakana karanga muntu babona iyo mvuye nca ndabavamo nk'ugiye kwitaba itelefone ariko ngenda nyene nsubira inyuma uwigigwayo ntabwo wagize mw'uwo mwanya ntabwo nagize ko nabona ntibarabona ko ndumubeshi ndiko ndababesha narabona ko ntibahava bamfata kuko batarabona ko uri umubeshi abantu mu micungararo yaho barashobora kujabuka bagasubira bakagaruka ko babasanzwe babazi rero kuko batari bwambone ko ndiko ndababesha numva ntekanye ndasubira inyuma ngenda nditaba telefone sanga ni telefone ya madame wa pasteur aho rero hari haciye nk'amasaha ngira ngo hafi nk'icenda bamubwiye ariko uwo mwanya nyine nishitse ndaho mu bapolisi niho iyi telefone nagiye numva isona nca ndavamwo ngenda kwitaba telefone maze madame wa pasteur arambwira ati none iyo ngingo Gadezi wafashe ibyagenze gute Imana yakubwiye ambwira ati yavyo kuri Imana ntiyambwiye ati rero cura urabona ko bwije curara urabisengera urare ngaho kuri frontiere urabisengera hanyuma wumve ko Imana ikwemerera kujabuka hanyuma uheze ujabuke kuko narumva nari namaze gufata nafashe ingingo itariyo ubwa mbere nagiye numva ko ibintu ngiyemwo nta Mana ishigikiye sinumva ko Imana ishigikiye hanyuma kandi nguye no mu bibazo bitanyorohereza ko nshobora kujabuka ndamubwira ntahubwo cengo masubira inyuma sindabisengera Imana sindayibaza ntiyari yambwiye ngo genda kandi nundi singoma ndayibaza ahubwo ngoma nonera ukuntu ngaruke Bujumbura bafise uburyo bwo gusubira inyuma aho rero naharagira ibibazo uburyo bwari bwamperanye uburyo nari mfise naciye ndondera kurondera yani magendera y'ingene nshobora gushika i Bujumbura ariko ndagira ayo magendera ndagerageza ayo magendera ndashobora kugaruka i Bujumbura ndashika i Bujumbura shitse rero ndashika ba bene data baca baramura nagarutse baca bambwira terega wowe twaciye dufata akanya ko kubisengera kugira ngo nimba Imana ikwemereye ujabuke ariko itakwemereye itabishaka ntugende ndavuga ati ubu n'ubuntu bw'Imana by'ukuri ikoresha amasengesho ya bene data nico gituma norangiza mvuga shingira nta ikintu c'amasengesho ya bene data gusengera bene data ni ikintu gihambaye nari Imana ari gushobora kunkiza ikankura aho hantu muri iyo ngingo itariyo nafashe batabisengeye ariko bagiye mu mugambi w'Imana uko inkijije muri iyo situation iyo ngingo nafashe itariyo ariko nabo batewe iteka ryo kuja mu mugambi w'Imana novuga ko amasengesho Imana irahakorera nubwo atarabo bantu baba babikoze ariko nibakwe tugirirwa ijambo ry'Imana rivuga ko dukorana n'Imana turabuvuriya hamwe n'Imana hariho ijambo ry'Imana Paulo yandikira abi Kolosayi yavuze uwitwa Epafura ati ngo arabagwanira mu masengesho rero ndashingira ntaye rero ikintu cyuko iyo bene data bari mu gufata ingingo zitarizo iyo mwene data ariko afata ingingo itariyo ntiduce turasha nice tureka musengere urashobora kumuhanura akakwankira wanashaka kubera kumuvuga ahandi hose ngo urumva ngo naka ngo vyabaye nabi bijana imbere y'Imana ingingo arashobora kuyifatishwa n'ibihe nyene ari mu nkuko nanje nari muhe bitari vyiza agafata ingingo wamuhanura kanka bishobisho arivyo bikorera musunika ariko nubwo yanse kukumva ku majambo uri kuramuhanuza genda umusengere ntuzi kizokoreka kumbura Imana yashobora gukorera mwayo masengesho umusengeye amajambo wamuhanuye mubwira atayumviye rero nico nashaka gushingira ntaye cuko hari ubuntu bw'Imana bukora igihe twasengeye bene data bari mu hitamwo atariyo ndafise akabazo nike cigo wakuyemwo ubonye hageze gufata izindi ngingo canke ikindi kintu cose wisunga ico cigo washoboye gukura muri iyo ngingo wafashe itariyo ko vyagushikiye ko vyanshikiye icigwa nakuyeyo nuko iyo dushikiwe n'ibintu bitari vyiza amasantima ntashobora kubura kuza ariko nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwaraka ntibibakoresha icaha ntimushoke mwajisa kubera uburake mufise n'ijambo ry'Imana rivuga kandi mu Banyefeso ngo
nimwaraka izuba ntirirenge mukiratse yerekana n'ayandi masantima y'ubundi bwoko umuntu ashobora kugira ayo mutuma afata ingingo kanaka nuko yobanza akitonda kuko amasantima agutuma ushaka kwishura guhuruduka uhitemwo n'ingoga kugira ngo kuri ico kibazo ariko utekanye ukabanza ukarindira amasantima agaceceka niho n'Imana uzobisengera ukumva uburongozi bwayo ukumva ko kurongoye utekanye ariko uciye ukorera kuri ivyo bishobisho nkuko vyumva ukuntu uremerewe ukuntu umerewe muri wowe ugaca uhitamwo ni kibazo niyo nyigisho je nabonyemo yuko ibintu duhitamwo twisunza amasantima twovyitondera amasantima ntazobura mu gihe duciye mu bihe bitoroshe ariko ayo masantima twitonde azoceceka hanyuma umuntu ashobore kumva Imana. Urakoze cyane ndagushimire Dezi ko wemeye kuduha akanya no kudushingira ino ntaho idasanzwe. Nashaka mbwire wewe uri kuradukurikira ushobora kuba hari ingingo ugomba gufata ingingo ishobora kuba atariyo ntuyifate kubera ibishobisho canke amasantima canke iriko biragushikira banza ufata umanya nkuko Desire bitubwiye utekane urondere ico Imana ivuga imbere yo gufata iyo ngingo ushobora kuba uri mwene data uzi uwundi mwene data afise ikibazo kanaka ariko aracamwe canke ingingo kanaka itariyo canke yo agomba gufata musengere ntumwararaze ntuvuge ngo yafashe ingingo atariyo musengere twumvise yuko amasengesho ariko mu bikoresha Imana ishobora gukoresha kugira ngo yishure igihe mwene data agira afate ingingo itariyo rero sengera uwo muntu umujana imbere y'Imana umuhanure mugabo musengere nawe ugomba gufata ingingo hanuza yarahanuje arumva mu nyuma ya telefone namubwira ati burya hanye wamaze gusengera ivyo bintu hanuza ntufate ingingo wenyene hanuza abantu hanuza bose n'Imana Imana ibahezagire cyane tuzosubira mu kiganiro gikurikira intahe yubaka Imana ibahezagire